Shalom shalom wewe ukurikirana ibiganiro vy'imboneshakure y'ishengero ry'urutare Victory Rock TV ndaguhaye kaze mu kiganiro gwaruka haguruka ikiganiro gihamagarira ugwaruka guhaguruka mu bisata bitandukanye vy'ubuzima kaze mudukurikirane muri benshi Imana ibahezagire. Abakizwa turafise ikibazo kidasanzwe problème cyo kutamenya kuvuga oya. Umukizwa kugira avuge oya biramugora. Misi yose agushira ahantu utumva ko yanse canke yemeye. abakizwa barakwiye guhindura Nukuri imisi yose ngo tuzobiraba ngo nta kibazo ngurumva mwompa lift ngo bongo Biragoye nciye ngaho kublessa inyuma umuntu ngurumva mediateur. au fait twirinda kublessa umuntu rero biragoye kubabaza ngumva turamortisa kugira nyene ababare bukebuke no uwo muntu yari afise programme sivyo hanyuma aronka iyindi programme yitayemwo atazi kuvuga no ikintu namungayiye conyene ni kimwe nuko yavuze no mu buryo ufise indiscipline harimo indiscipline mugabo kuvuga ati mama nukuri byari vyiza ko ndabarekera mugabo nanje biranse mwinyihanganiye ntibikunda c'est normal ahubwo ikintu gusa twego turavuga ntiyarase yakoreye kuri principe yo kutagotwa kuko ujya umusheri ku bantu mutidegembya cyane ni wari preconsidere gusumba ibindi byo kwisi yose abariwe muntu umwe gusa ubona ko kwisi yose hari umuntu umwe mbona ibyo namatwa nsumira mugabo ndaza ko ari ibyo ko babimenyereye ubona ko ari we wenyine nta wundi muntu ashobora kuza ngo umwigure gusumbuyo rero ntitunamurenganye gose kiretse ko yagize aka indiscipline gakeye ndumva bariko barashaka kuba bomuvugira mugabo je sindamushigikiye na gatoya none nta Kuko cyaha kurenganya- none harimo kurenganya icyaha system. mu kutari ko umuntu agenda ijambo imbere ry'Imana ravuga ngo icubahiro c'umutama ni imvi sibyo imvi kandi ngabuzi kuru n'ibitsibo mu yandi majambo ni vyiza kubanza turi mu gihe c'ubujene gihe c'ubujene ni guprofita ubujene bwacu tubukoreshe neza opportunité turose mugabo tubanze turabe ko iyo zitujana kuko urashaka ko umuryango wugurutse imbere yawe kumbe imbere hari ikinogo ni kubanza kumenya ngo mbege hariya naho hari yiki nijye ngo nayo nkene gusohoka no kumbonye umuryango wugurutse bacho kwinja mu kigo bakabafungirayo kubafungira bacha baza hano nyuma cyabugururira intuze ya muryango kumbe hariya babimvye ikinogo gwa n'uwiruka ukokereyo gwa rube rurangiye ari maje moto baye maso rero ukaca avuga ngo sindata opportunity ndabonye umuryango ugure ngo mantoroke hano hano nari nugaraniwe ushaka kwisanga kokekeye mu kinogo harakaro mwagumye mwirengagiza gato mbwa mediateur yavuze kandi byamubaye katari nkuru yuko bisi yaje ihagara impande yacarurira mbega bajya abantu yarenganije hamwe hose harimo abantu bari bagwaye bari bamaze nk'amasaha nk'abiri iyo yanka kurira wanashaka bura bisi akahatera n'amaguru ntihari gushika ko yari umujene ko abajene tuba turabanyeshomeze ndakuremeshe abari bagwaye barimwe naranababonye nuri hari umwana yari yambwiye ko agwaye imbeho imvura iri kiragwa agwaye iki agwaye donc yanyagiwe acagwaye waramusitse narabonye ko namusize icyo nasanze uko n'ubundi iyo ntayurira nawe nyine n'ubundi ntihari gushikirwa twari guca tunyagirirwa hamwe hakabura uzosova ubundi ariko jewe nibaza yuko atakosa wagize kubera ikosa ahubwo niyo umushoferi wewe yaje guhagarara inyuma ni wafise ikosa kuko wumva wewe winjiye kubera imvura yaraguye wavuze uti vraiment intunzanye sinonyagirwa kandi bisi ira huguruye zabasha twese ukuntu tugomba kugira kukorosha ibintu kugira nyene dutawe ikosa rirahari niryo nyene kwera yarinjiye yaremeye ararenganya abandi ubundi wavuze yuko Bible ari ciro ritwirabamo uri siyo yuko ugiye kubishira muri Bible ibyo bintu wagize atakose ririmo genre atacakirimo birivuga ngo uko mu bisanzwe turasukana uko ewe
reka iki ndagikoze kirumvikana quand même rero wogira wemeze imana yuko ico kintu wakoze kiratahuritse cumve nuko nyene Bo kiretse ko bibiri itavuga uburyo twuriramwe amabisi yo ndaravye napfuye bibiri ntiyavuze ngo muzohera imbere napfuye oya reka ndagwarire hafi mubiri havuga ngo mwoye kwiyumvira ngo umuntu yoye kwiyumvira ku byo gusa ariko yumvire no ku bya mugenzi we urakoze mburazi ari nka dimanche bucanza gukora igikoma nkiyumvira gushika kare kugira nshike ntanyagiwe ngo ngware grille mba nshaka gusova igikorwa nzokora vuba bukeye ijambo ry'Imana rivuga ngo mureke kwigwanira ariko mwe mwihagarariye gusa kuko hari ije ndabagwanira gusa bisi ize agaruka yewe sinigeze ni de plan wakoze iki cyamba kindi icyakindi mejeje kuvuga bravo abonye wakoze ijambo ry'Imana rivuga warahagaze gusa aho canakara n'ukuri uyu Mediate mu mwitonde murabe neza uno muntu murabe neza anyibukije undi muntu yaragiye mu Ruyigi urabona ko amabisi yari yaduze hama agiye kuraba gatike by'ukuri asanga afite udufaranga dukiya mu mufuko hama aragenda ati neza ati nta kundi ndagiye mu rugo mugabo nta kintu nza kuronka nsigira umuryango ni juste kubaramusa no kwitaba urubanza rwa ruguru présence yonyene nta kundi kuko byanse acaragenda neza na kuva hano none mu Ruyigi agezeyo konvere karishuza abandi acaramusimba kuko uwo mwanya bari bamenye bagenda n'amagence bari babuze ibitoro baca haboneka yasi yemera kubatwara direct hama baruriye hano mu baraduga bavuye hano Bujumbura bagize mu Ruyigi mu kwishuza abandi konvayeri acaramwibagira wa muntu acaruruka neza aracunga konvayeri ati kwizina rya data ni rya mwana kiniko bikindengana ati ndagucize acagenda kuturumenyesha aravuga ngo umusero wagize neza Imana iranabaye none twaba tugwa yuko rero nawe yagize neza kutarata opportunity oya vraiment ndumva ibintu birakomeye sinzi gusa ukuntu mubyumva na en fait hari ibintu nagira mvuge ntiye nangwa no kwiswenga nagira mvuge ngo ikiganza c'Imana caramufute ko usanga merera yakiriye cyane vraiment ariko ndakubaze Kate iyaba wewe nk'uyu ibi vyashikiye uyu wewe wari kwiyumva gute dufate birashitse uragiye nturishe ugiye uragira n'ikiganza c'Imana cambaye ko cantwikiriye cankingiye hanyuma inyuma yaho wari kwiyakira gute jewe nibaza yuko nari kuvuga nti ni Imana nyene ni Imana ndazi Imana yaciye mu nzira zayo yego n'umwanya wo gushinga intahe wo gusaba bon byose ni Imana nyene antuka numvuga no kwiremesha jewe nyene mu mutima ciye nibaza nk'ubu unye iyaba Jean wana hagiye tugenda mu ndege abantu bagenda mu ndege abantu bamaze kugira mu ndege ciye nibaza iyaba turiha twayigezemo tukaronka visa twayigezemo ciye nibaza rero ivyo bibaye akajagira kw'indege hatahisa ukavamwo anako mu bisanzwe amahera afadika atari ibi bya bisi urihangira batatu kubuduze uri akadimi utayarishe woba winjije ikintu gikomeye Imana yo bikoze ibirengeye ibyo twiyumvira n'ivyo dusaba antu gushitse uri nk'umukobwa uvuga ni ikintu ca mbere ngira ni shopping ego kuko uvuganisha bandenganya sha ni Imana yabikoze ikunda kushika pour les élèves canke les étudiants ugasanga wewe ntiwize urumva peut-être waraye muri 24 canke mu masengesho canke hanyuma umuntu arihenze uwo mwicaranye uri kurakora expose ngaho mediateur ari expose urushakajyo hanyuma ukavuga ati Imana nukure
niwashika muhira uza kuvuga ko utari opportunity cyangwa bo ibyo biragoye ukumva oya reka dufate ikicoco opportunity iyo ni opportunity ibe iko iraje ego none woyihusha biragoye cyangwa ukumva bariko baramudikta inyuma yawe cyakindi nyene ufise amatwi yumva yose ukihagararira gusa uca wandika iwawe ukihagararira gusa hanyuma okay ensemble mathématique kayumva nyene none c'est l'opportunité mugabo jewe urumva ico nshaka mumfashe none uvyanditse ubugize ikosa bon muganga aho rero tugwe tugaruka hariyo ama opportunity erega Nene ntimwatubwira hariyo ama kutagotwa. opportunity mediateur hariyo rero ama opportunity meza muga hariyo na mabi iyo ni nziza iyo ya mediator uca wandika Just nubundi muntunge nagumye ngo nagumye ibyo muvuga byinshi nagumye ntabyemera muramba baracyane nubagira sibyo muganga udutera indi bisanzwe iyo turi tuvuga yuko ama opportunity nagumye ngaruka hani ngo nk'umujene turabe opportunity iri imbere yacu muga turabe tuvize kure turabe kure ntitubone hano muga twumvira ibishaka kuturuka inyuma naho nyuma yo opportunity kugira ngo ubu umuryango mwiza twinjiyemo utanze akaro keza kandi abanyeshuri benshi byogora ko basimba iyo mwisi opportunity ngo je ntayemeye uvuze ngo bariko niki none ngo ko baramudikta sibyo uwe cyambere kime asangwa ubwo wandika ibyo akora mudigita wibagiye akajambo kamwe uciye ukumvira wewe ntiwize neza mu yandi majambo ntuza kumenya nuko bimwe barikora mubwira ari ukuri ivyo birabisha n'uburundi wandika niba mudigita ivyo rega birabisha kacitse wibagiye barakavutse urakibutse reka natubwire ko atovyandika jama rivuga hari ukuntu uza kwisanga areka kuguma aja mu hariho mpembe ikosa yasizemwo kosanga kubera yuko mwanditse ngo opportunity mwese mwanditse bya bindi nyene n'amakosa yayandi nyene kandi atari byo bise ari umwisha ari strict abahanira rimwe nitwishere kandi mwese mugenda inzira imwe aravuga ati kubera mwo kwihenda mugashamo ijambo ritarimwo kandi mugashamo ryarindi nyene mu mwanya oya dufatire kuri uwo nyene byashikiye aca yandika canke aca bireka kuko niwe byabayeko urumva ndetse ibaze nubwo ariko tureke gufata ko atariko gato hariho kuvuga uti bince mu matwi mugabo kubaye kukwibuka bisanzwe nibaza yuko aho togasiba ariko rero wabyemeye sinabyemera byose ari ukuntu turakora exeta wasanga wavuga ngo umuntu w'imbere ngo nurazi bwatuze nawe urumukizwa nyarurazi ko gutirisha ari bibi twe twagira ikirundi twari mu malangue lettre moderne tumuyezeta ubwatuze wasanga bugora abantu benshi canke ibiharuro bazi abariterere ku biharuro by'ukuri nibake babikunda twashobora kuja gukora ibibazo tutize ibiharuro sibyo umuntu w'imbere akaca yandika neza buriyo yose akaca barungikira mbega urazi neza ko bagufashe bashaka gutaburira kandi uta mugabo uri kuraraba n'amaso araba hafi none opportunity nziza by'ukuri wowe uza gutaca ipapuro ngo ukopore bya biharuro cankwe uriyusha ubwo n'ubusuma ariko opportunity ni ikintu utirutseko kanoroshi ni ikintu utirutseko ni ikintu cikoze urumva ugasanga wewe bon oya nagira ntanga akarero kataba urumva nk'umuntu ataye amahero yamusubiza amukorokanye urumva wamubonye byinshi mbwa ni worangisha ngo ntiworangisha oya hajya nk'ubu nko ku mirongo muri ville ngo ninde yataye 20,000 ngaya ndayatoye tuno monde yoba ari gwabo mbwa niko ndavuga we wize akantu gatangura karagucitse hanyuma ugize guca wumvise utanguye kudikta niko kari kabura konyine je nibaza ko ushobora kwandika mugabo ukaca uraba nyine ukabikora mu kuri ntabwo uca ubandaye
ndumva Sinzi ko- ibintu no munsi Ngo ntivyoroshe twagiye nyene ahandi mugabo les opportunités ni nyinshi ndumva ntivyoroshe mugabo kubera ko umwanya uri kuraturega nashaka kubabaza hariho tumwe n'utundi mwagiye muvuga nti by'ukuri aha urumva nyene ko harimo akantu katagenda neza uwundi ati naje ndavyumva quelque part mengo bikora mugabo ugasanga harimo akantu mbega kumwe n'ivyo vyose ibi twavuze ngaha hamwe n'ibindi ni ikihe kintu umuntu yofatira ko mu kumva yohitamwe akavuga nti ibintu bikora cyangwa ibisino bikora kuko numvise umwe wese amareaction yagiye agira muri jewe numva uwundi nti muri jewe numva uwundi nti muri jewe numva mbega twofatira kuki kugira ngo tubone ama opportunité à saisir n'ayandi nyene dukwiye kureka akagenda. Bon, mediateur yari yabivuze agitangura ngo turaye kuri bibiliya hayo les limites novuga ati twe nk'abana b'Imana les opportunités zirahari kandi ni nyinshi mugabo ama opportunités yose qui se présentent ce ne sont pas des opportunités à prendre hariyo izuvuga ati izireke zirengane rero muri izo opportunités zose uraraba wowe icuri ugacuvuga ati je ibyo nkora vyose ndabikora kugira mpimbara Imana rishimisha Imana donc rero izo opportunité naho ziza wewe turase mwe muyera arakubwira nkaho mediateur naho yavyanse ashise muhira akavuga ati asha burya narenza abantu hajya yari mwe muyaraje kumubwira haraje akantu donc ibintu vyose ubikore vraiment umuntu wese arafite ikintu kimugera twe turanagifise rero mwe muyara akubwira ati quand même wasarishije bon donc ibintu rero dukora les opportunités nukuraba ko quelque part ryaje ritagaruka kubwira ati urabona ibi bintu hari ufite icyo yongera ko kuri ivyo Rihanna tubwiye murakoze cyane turacyari ku cya kiganiro kivuga ngo opportunité kutarata opportunité muri mujene ngoma ndabibutse twisunze abarundi cyangwa se imvugo y'abarundi barakubwira bati akabando cyese agakoni uzitwaza mu busaza ugaca kare ukakabika kure mu majambo twebwe turi mu gwaruka turabajene birakwiye ko turaba kure ntiturabe hano honyene tukaraba kure tukiyumvira duti mbega opportunité ziho ziraza imbere yacu turiko turazikoresha gute kugira ngo dutegure kazoza kacu mu miryango ndetse n'igihe tuza twagira umuntu bwo kuramba tukajya mu zabukuru imiryango iri kuruga imbere yacu twoyicamo gute ngo bizogende neza ikindi nacyo mu Barundi bavuga ngo uja mu ishamba utazi ugaca inkoni utazi ndiko ndavuga ibyo byo guca inkoni zitwaza mu butama cyangwa se mu zabukuru wumve ko mu biti by'amashamba y'ikirundi hariho ibiti biramba ibiti bikomeye igiti ushaka kubika n'imyaka 5 imyaka 10 imyaka 20 ugasanga inkoni bakakoreka ngo ino nkoni niyo sokuruza wawe yahora agenderako ngayo nkoni ugasanga irabitse mu nzu iraramba mu yandi majambo birakwiye yuko opportunité tugomba gufata tubanza kuraba by'ukuri izarizo sino urashaka gusanga nawe wumvise bya bindi nyene ngo ntakora opportunité kumva ko nk'umujene utagomba gukurira amaboko mugana ukaca mu ishamba utazi ukaca ya nkoni utazi inyuma y'umwaka umikaba yabunzwe waza kuyikora ko hahandi wayibika bibaza uzosanga igikomeye ukaza kwisanga yarononekaye wakiwe n'agafu ngize akandi kantu no babwira kuje na opportunité kugira ngo abari ko baradukurikirana twese tube twotahura kumwe bije no kutata opportunité nkunda gutera inkuru mugabo kumbure uri karayumva nta buri cimusigarana mu mico y'abarundi baratubwira ngo kera ibikoko byaravuga sivyo none nibaza ko ivyo ndi mu kirundi no muri bibiliya mudahava mumbye ko niko ndabesha kuko hari n'ahantu twabonye indogoba bibiliya yemeze ko indogoba yagizene yavuze imubaza ati mbega uri kurampora nkubitiye iki umusore umwe yari umusore mwiza umusore yubaha Imana mwiza ku rukoba cyangwa se kuri taille physique yiwe physique mu murakona umusore mwiza akubaha Imana
ariko akaba afite ikibazo cy'ubukene. Uwo musore rero aragenda arasenga arabaza Imana ati none gamana kubera iki jewe ndakubaha nkora byose ariko ubukene bukaba bwaranse kumva dore narabuze n'umugeni kubera wongiye kuresha wese abaza situation yiwanje batabaya n'ukuri kw'Imana wari mwiza ubaha Imana mugabo nawe gashaho tuzoguma mu ndimi gusa tutariye mu ndatakirira ati wapi n'ukuri kw'Imana genda usenga Imana yabibanze cyo gufungura hama bizogende neza. Umusore rero aca aratera intambwe aragenda arasenga Imana hama Imana iramwishura. Mugabo akiri karagenda gusenga yarasenze hama Imana avuga tuzogenda ku musozi n'uyu no tuzohwanira tugiranira ikigano nkuko Imana yahora itumira Mose bakagirana ikiyago. Wa musore ariko aragenda acahura n'umwigeme mwiza kandi umwigeme by'ukuri ahuye n'uwo yipfuza. Aramubaza ati mbega wa musore ugiye ati je n'ukuri ngiye gusenga ubukene burandembeje ntwaye ibintu bitatu imbere y'Imana ubukene burandembeje ikindi naco ndakeneye umugeni tivyo bintu birandembeje by'ukuri. Umukobwa acabwira wa musore ati genda niwashika imbere y'Imana uze kuyimbariza naje gituma ndi umukobwa mwiza ariko nkaba narabuze umugabo nange ico kibazo kinshikana imbere y'Imana. Agomba ashikire hahandi acahura n'ingwe ingwe iramubaza ati no wa musore ugiye hama wa musore arayibwira ngo opportunity yabandane jaja gusenga ingwe iramubaza ati mbega wewe wa musore ugiye tije ndagiye gusenga Imana ndayibaza ituma n'abandi musore nubaha Imana ariko nkaba nkenye nkaba narabuze n'umugeni. Ingwe rero byambwiye ati nawe rero kugira ubwo uza gushika imbere y'Imana ni washika nangu uze kumbariza Imana kubera ikindi gikoko gifite inkomezi ariko inzara ikabiri kiranyikira muri no shamba. Sibyo arabandanya ati sawa ndakubwira. Ashitse imbere y'Imana arasenga Imana yamubwira ati tera intambwe yogera imbere ubana y'amasengesho. Acashika ku giti giteye hejuru y'uruzi. Igiti kiramubaza ati mbega none wa mugabo we wa musore we nk'ubu muri no shamba uje kurondera iki? Wa musore arabwira ca giti ati je n'ukuri ngiye gusenga Imana ndayibaza ingene ndayubaha kandi atako ntigora mu gukora ibikorwa vy'Imana ariko ubukene n'umugeni haba narabuze ndakenye byatumye mbura ubugeni. Ca giti kicikira yamubwira ngo nanje no wageni imbere y'Imana uze kuyimbariza impamvu nte hejuru y'amazi hejuru y'uruzi ariko dore amababa gumatukuye byaranse ko ntoha nange Imana ikumbwira ikibazo nange mfise. Umakawe n'ibintu bingahe yahuye n'ingwe yahuye n'umukobwa mwiza yahuye n'igiti naco nyene gifise ingorane atwa mutwaro wiwe n'imitwaro y'ibindi y'abandi bagabo bangahe batatu bamutumye. Arashika imbere y'Imana arasenga hama Imana iramubwira ati mwana wanje nakumvise ngomba ndakwishura. Genda rero ubwire kijya giti ati impamvu wewe byanse kutoha kandi ubona uteye hejuru y'uruzi ntibyari byumvikana ingene woreka gutoha. Wowe rero ikibazo ufise nuko musi yawe huzuye y'inzahabu amabuye y'agaciro yose ni yari musi yawe. Ayo mabuye rero arabuza imizi yawe kurengana. Genda uzoronde mugira neza aze yimba ayo mabuye yose yakureyo ayagukureyo iyo ntambamye bikunde nawe uronke akaryo keza kuko wototahara. Ibyo bitarakunda ico giti ukibwire yuko kitazigira gitoha shiti uwo muntu abonetse yimba ya mabuye akayakura musi. Wa musore ati Mana urakoze ico ndaza kubishikiriza. Imana iramubwira ati wa musore we hari ikindi kibazo cha kabiri wabajije ni cy'umukobwa mwahwanye yifuza umugabo. Genda umwishure uti umusore muzobonana ubwa mbere hama ukamubona ubugira kabiri mwonge guhwana muri ya nzira nyene niwe mugabo nziba naraguteguriye azoba ari uwo nyene. Imana iramubwira ati hama ijyangwe nayo genda uyibwire uti umuntu muziba mwarahuye ubwa mbere hama mukoye guhura ubugira kabiri
izoba ari yo njya yawe naguteguriye uzoce ujya iyo njya nawe nzoba ndakwishuye wa musore aca aragenda neza ndicyari ku cyakintu tuvuga kutarata opportunité ariko no gushyamwo ubwenge tukamenya ngo mbega opportunité bimeze gute twoyifata gute twoyitwaramo gute kugira ngo ntituyihushe ariko dufate opportunité iri mukuri wa musore agenda kuri cya giti arakibwa ati burya rero inyishu yawe yabonetse Imana yambwiye yuko munsi yawe huze y'inzahabu zirashashe urumva ntizishobora kwemerera imizi yakurengana ko ni nyinshi rondera umuntu umugira neza azogufasha zimbe zose abikureyo ubwo rutanda rw'inzahabu hama bikune nawe uronka ushira imizi igiti kiramuga ati none wa musorewe ni womfasha ukaca no nkuramo ivyo bibuka binkuramo je nkironkera imizi ati Imana ntiyavuze wa musore ati oyaye Imana hari ibindi yantumye sindaje kubivuga aca urumva aca arabandanya ahura n'wa mukobwa aramuga ati Imana yambwiye ngo nitwabona nzokubwira yuko umusore mwahuye muzohura ubwa mbere mu nzira muse guhana muri ya nzira nyene aza ari umugabo Imana yagutegura izoce utora uwo nyene wa mukobwa ati none wowe wa munsi nagutuma nitwa twabonanye none ntiboneka twiye kubonana kandi mu nzira nkunde none mbere umugabo umusore ati oyaye noba nkoze iby'Imana itambwiye ngiye kubwira ubutumwa ingwe nayo acaragenda abonana yangwe arayibaza yangwira amazi ati byukuri Imana yarakwisha ati yaranyishe yakubwiye gute Imana yambwiye ngo umuntu muzo mwarahuye rimwe mu nzira nimwase guhana ubwira kabiri izoba ari yo njya yawe yakwishuye uzocugiyonyene ingwe kirafuka mbako ati ndagushima Mana kubwa kajyo keza kandi wishura amasengesho ishira mwihereza ishira mufungura ndangije nshatse kuvuga ngo umuntu unge nsa nkuwatebye kubera je no hahera no nkuru wa ndi wose je no hahera murumva yuko Imana yari yishuye ubukene yari yabukuye ko yari yamaze kumubwira yuko munsi y'igitari yo inzahabu kandi ngo ibitandara bisana ngo ni kilo kimwe cy'inzahabu na miliyoni menshi hari yari ibitandara byari munsi byabuze imizi kurengana ikibazo cy'ubukene Imana yari yacishuye hama ikibazo cyo kubura umugeni Imana yari yacishuye kandi umugeni ahwanye n'ibyipfuzo bya wa musore ariko arananirwa gufata ako kajyo keza ya opportunity arayihusha aza guca mu muryango wa gatatu tarengana asanga abaye amahonero yiwe wani gusije no hahera wahera umusore yananiwe gukoresha opportunity neza kandi Imana yari yayimuhaye ndabona neza iyo uyu musore aza kuba mediateur kajya kajyo ka mbere ko guhura n'umwigeme yumva ahuye n'uwo yashaka hanyuma ikamubwira ni jewe nanje ntwarira iki gisabisho ku Mana uyimbarize ndazi mediateur ako kajyo ni yari kugahusha yari guca agenda mutwaye hanyuma bagashika imbere y'Imana Imana igaca bari guca bashikira kijya giti kikamutuma ico ayishikanira Imana hanyuma Imana igaca yo ingene kijya giti kidatotahaye mediateur agaca afata ukuboko wa mugeni wa wundi yafata akanga guhusha kajyo ka mbere agaca agenda rero bagaca bimba hariya munsi y'igiti ubuzima bwabo bugaca bubanda nivyo nibaza je urumva nibaza ko nkuko wavuze ko akanya kagiye nire mvuge peut-être nisunze Bible ni experience maze kuraba imisi yose imbere yuko ushika ku kintu ubanza guhura na kopi yacu ndisunga uburorero bubiri bwo muri Bible akarorero kamwe na ka Joseph Joseph Imana yari yamusezeraniye kuzoganza mugabo acabanza ahura na kopi yo kuganza mu rugo no kuvuga hajya ubwiwe yari kuvuga ati voilà aho gushinga imizi ningaha ndaza kubikombina hanyuma Abraham Imana imubwira ko azobyara acabanza ahura na kopi yo kubyara ku nshoreke ni avant yuko ashika kuri donc kuvy'Imana yamusezeraniye bisobanurwa ngo turashobora guhura n'ama opportunité yambaye cover y'ukuri ariko atarayukuri kwanza je nkuko nari navuze ntidutinyanye abavyeyi ariko tugatinya Imana kandi n'ijambo ry'Imana iravuga yuko byose tuvyemerewe ariko si byose biduha ikimazi donc opportunité tuyironse ego twoyikoresha mugabo naho nyene tukaraba yuko tutariko turigirira nabi twebwe nyene uko bwacu
ego naho onya hagati murakoze. Ama opportunité aje no kuraba iyo opportunité à ne pas prendre kandi rero ama opportunité mabi n'ama opportunité aba yambitse vya hatari ni vya bindi ubona ati ibi bintu ni vya bindi biza vuba ubwo nyene uratunze ibintu abantu batari bwabona donc urumva hari ama opportunité ufise mwemu w'Imana uranabibona ama opportunité aza n'ingoga nkajya Yosefu iyo yemera umengo ni ibintu biri facile ego ibintu biri facile ibintu biza n'ingoga ibintu vy'akanya gato les opportunités rero zitari nziza nizo ngaho nyene mugabo uri kuraraba ama opportunité yo gufata n'ama opportunité à long terme ubona ati izi nizizoramba ibintu ndiko ndinvestisa muri kazoza ego rero muri vyose nkuko twaguma tuvuga turabe ko bishimisha Imana